twabiyaze mu nduga ndibaza wambwiye ivyifuzo vyawe nanje nkaba ndakubwira kubwira ivyifuzo vyanje fise hama mabuja bo ndibaza ivyo nabasavye nibijya nyene yego nibujya bufasha nkeneye hama wambwiye ko ukeneye ubufasha yego bavuga ati inkoni ya kure ntiyica inzoka kubona nakubwiye ko umugabo wanje ari kure ntaca ashoboye kumarira kuri uno mwanya cyangwa kuri ino saha nkaba nagomba ko umbera umukunzi ukamba hagufi ahaje kumeze noshaka kubabera umukunzi mutabesha ya ntibigutangaza kubona nabikubwiye no ntivyoshoboka ivyo ntuvyiyumvire ko cyane ntubirandire ko cyane ivyo ntibisaba kwiyumvira cyangwa ngo wigaye no urukundo ntirucagura reka ngende ndavyiyumvire iryo jambo ubufashanya genda uryiyumvire ko hama uzompenyesha adresse ni nyene ngahari yego nzoza ndabahinyisho hejo okay nta kibazo yego murakoze sawa bye bye nimereke namwe nyine kuguma muswiragira buri mwanya wose mwe maze ko umuntu ataruha wamaze kukuronka ibiruguru urabura kusha wigira byo ngomanda kwisondo rituruto ngomanda kurundako shaka kazi mukozi gwero no munsi sije mbara mabujaraje nyene zonzo dupangiye cyanda mushikiriza ati arondera undi mukozi zukun zo enda no rotwe wanuka to Oh Matai none wewe idiri toka chika gikorose muze wibuke ko nawe butanyarizo waragira ega nari niwe mvutuye umugongo ngurube mwebye onko none kino gigurube jewe abo haragiza numvumenga no no kwiyambura none ubwacu n'ibitwi bikinanira sha gakwanza manze nkarabesha ndakuramutse uzamutipe no kuzaturihangana kazi ni kazi mugisagara niko aho mbona ukuburya agenda remere mfite ibibazo none uremerewe ndamutsa kwanza mayako ko izi ngurube zizokwica kwe pasite hunga gikorosi gikamba jikamba izi zizokuvuna je na kwevye ugatumba arizo zinyi ewana ngira ikibuguru kimwe cyanyiruse nyuma ngo boss nguragiye reka ndakubwira ejo natashe bwije kandi ndushe byakunze ko nshaka kukubwira ivyo nahuye nabyo mashaka ndakubwira yuko wowe uri mu bantu bambere bakunda kuntwe ngo ndandaza amagi ngo ndumusana mubizi ego ariko amagi no musi yankoreye umuti kinoma reka black yo yakoreye kinoma ubu mu mutima ndi mu mahitamwo yo kuba umutunzi no kuguma ndi imbimoyi uzogumura imbimoyi none utaye mahitamwo fise ni nyabaki kutabaza baza nk'umuntu wize gutembera utuzarirangishe mwishwanje manze wumvirize ndiko ndakumva mega naje sijewe mwanama inzara mu ndi gumisogota inzoka nazo uko zivyinira ku musozi ugaragara singiye kudandaza ya magi yanje na vyavyema vyanje hamwe kwa kabare kwa matwi ndahabona umwe afise ugutwi kungana n'ingo yajya fo ikaburimbo singezeyo cinjira gusa haciye akanya wumva ngo ngizuko bona no muvyeyi umumere w'amateka yicaye hariya go nyina nakanani akiryo ndufyere cyari kibosi ikibosi kazi ikibosi kazi milliardaire femme dogi buhoro nakashapo na inambaye ikame ka white ndakabona ngo amagi mugurisha ngahe amagi tugurisha $500 ngo none ngo muri aya yose ngo hari mwangahe ndamubwira ati mere aya magi yanje hariho amafaranga ngano kunuko yego okay ngo none ngo wese witani ikone umutima ngo pa hari muzina kandi yumvira ubu muntu amenye gute okay ngo nifuza ko tuyaga ngo twokiyagira hano ngo reka tujane muhira gute kivuganireho muri wiwe umugore wundi mugabo amaguru yarameze ubwo no reka kugira ubwoba tepete aguma tepete kugira ngo nikura aho hantu ahubwo ati nzogaruke duvye niko ariko ndagwenda garuka je nabonye ndahavuye niko fatira na mahigo wosanga nawe ryahigwe ryawe ariho nawe rikigera rikugira riguserukire rero nawe ricakirane niko nimba bavuze ko muzofashanya ego we emera uko ibyo ashaka byose ariko nawe gukora ibyo ushaka byose amuba umu superstar
ndakunyweye wa mazi anyibukije akanovera k'amazi nakunda kunywa biri mani kure urahabona be mwaba muyavuma mu misozi aya mazi turiko turanywa amatiyo yayo azanana hiyo ruguru mu misozi. wow ndumva aryoshe nk'aya ruguru mu misozi kabisa. Yararyoshe mu bisanzwe ano mazi nubwo ndanyweye amazi inyota y'umubiri ntabwo ashoboye kumara inyota y'umutima. Wow. Ariko ndafise icizere yuko inyota y'umutima ndiko ndayimagwa n'urukundo rwawe. Yes, that is true. Ndiko mvugisha ukuri urukundo rwawe rutuma nakaka rutuma sa neza ikintu cyose amashapo narataye ndi muri PART2. Yes, so turakundana by'ukuri uri kurabira uri kure ntabyo ushobora kubona ariko twegeye biroroshe kubona kuko sinzi kubona ko je nawe burya twajanishije urabibona ntabyo ubona reka ndabikwereke wapa. Wow. Raba indani hariyo huje wambaye huje nambaye huje indani biboneke yuko urukundo ndagukunda utanyegeye ngo uwitonde usesangura ikintu cyose biragoye kuboneka ruragoye kubona ariko indani muri jewe mu mutima inyenyeri ziguma zimurika ziguma zakaka agafaranga kawe biboneke ko kariko kankorera ko ndiko ngenda nakaka ngeze kure aho nciye hirya no hino wumva ati nikone kuma studio abana biruka inyuma vraiment hiti mu gihugu c'est bon c'est wow. Okay, thank you. Ntugire ikibazo iyi ni intango imbere hari byiza kandi byinshi novuga ko ubu aho bigeze ndashima ndakaka sa neza vraiment ikibi gusa ntuzumvange sinkeneye uko uzomvanga ngo nducisha abandi babakobwa bamwe ngaho birigo baragufororinga baragira ama like n'ama comments ndabigusavye vraiment urukundo rwawe ruze rugume nk'urwa mbere ntuzobe umustale alenze nk'aba bandi biyo muri Amerika bamwe barenze nyene babonye ko bari hejuru baca batanga baca bibagira bamwe babafasha cyangwa bamwe babibuka bameze nabi uwo mutima ntuzugire uvuze ijambo kuvanga umutima wanje kutusimba. Bibiliya iravuga ngo ico udashaka bagukorera nawe ntugikorera abandi. Rero biragoye kukuvanga wewe ariko we byaroroshe kuko ino musaruro uri kuravanga hari uryamye mu mahanga avuga ati umugore wanje mu gihugu ikintu cyose kiraboneka ikintu cyose kirahari mugabo atazi ko uri kumukorera ibintu nk'ibi atazi ko ufise umusore aguhagaze imbere aka kanya murarane joro n'umutaga none ko nawe udashaka uwo bigukorera kandi nawe warabikoze. Nkoni yakure ntiyica inzoka no ntibibaho vraiment mu gihe isana kakanya ivyo nkeneye ntavyo ashobora kunkorera mugabo wowe kama muri kura binkorera ndiko ndabigukorera kandi cyane gose nawe hari ivyo uri kurankorera irira amafaranga nahitsi urakane n'ivyo byowe ntibikuraba reka nge hiti ariko umenye ko meze nk'akabera gatujye mu nzu karundira ko ivyo katarondeye ako nako umunsi umwe umutego birashoboka gafata gataruse ku bunyama kakaba karumye gusa reka ndakubwira ikintu kimwe ko wambwiye ko umugabo wawe ataharimwe mu mwaka ivyo vyondemesha wewe isahani yagera gusa cyose nkoma undegerere reveil nkwereke iyo nca cenyerera ntabe gutanyerera twebwe urabizi ko tutagenda kuvyizwa hariho akaririmbo nateguye kajanye n'urukundo rwacu nifuza ko nokuririmbira muri kano kanya. Warategurira akaririmbo? Wow. Okay. Ikibi ndindiriye bo kuntwara ntacayira zero reka tubana ukuntu wabivukanye ibintu bizoza Adamu na Eva babanda mu ishamba nta miduga n'inzu canke amafaranga byaharangwa urukundo gusa nicyo kimenyetso c'abaranga ariko abubusheri bataya karanga barangwa n'ifaranga tuzorambane ntituzotandukane Thank you my sweetie. Yes, para tukumena amaso mama tugende kurya amafaranga sasa yiwe
numva ari ubukwe Eka share kirungo ni ryose. Ego ma ibintu byo muri sama nuko man irungu riratisa. Ngo zana tuwe turaca fibi man. Yama mega yaheze man. Ugomba heri. Ngana urakinye. Wa mutipe man. Inde. Wa mudogo man. Asiga ari umustar ndaki. Niko ni man. Yama vyose gatera ndaki. Man. Yavumye umupeti. Yavumye man. Mana yamuhaye kweli Ashoboye kweli. Umupeti man yabaye umustare. Agera malaki man. Umupeti kweli muhitsi yiwe ndabifise mu ruhare inde nukuri wewe nukuri abarundi gamana umupeti naramuhaye impanuro man uhanuzi je namuhaye nibwo yakoreye nukuri wewe raba na SMS raba reka kwa mubona umuntu avumye ngo nukuri kwimana nene message isobanura ko wamuyi watumye hiti umuntu abaye hiti umwandikiye kwemera abarundi mwese ndingire mwabaye nta terambere ufise mwo yariteje imbere aho uzumva ngo warana gusenge hewe ngo gusenge jewe wihenda gusa biti wana ndafise ikibazo kwe kandi nawe name ndiyumvira kwanza nembe ndakubaza wewe ko kare waruje neza mu muziki vyahereye ariko nawe cengira n'uburozi bwangije man uburozi bwarara man wari ushoboye kandi man wazi ko wari uri hitinze menya misiga man bandanya we ntuwe ushikati tamango niko bavuga abaswahili ko bavuga man we ntaso man bandanya urashoboye ewe yareka man gusa rero wewe kumpe basi vyiza anzoza man muri no misi nzoza nzoza ubu wenda kunda kuba nicaye ana Paul hariya kwa ntuze kwa ruvyigo harya niho mba mpowejeje sana sometime man basi na big up man ubuske wapoteye kandi bora ndine muri vacances naso man naso poa sawa shamani we nta kundi sosubira okay shengenda na harya nyene mukanya poa ndabona amafoto bari bayifotoje pe ariko je ikintu kintangaza none abagore vraiment abagore none umugabo asuku bogare muzima yamuhoye iki agafata chochorone we Nisaga boss navuze neza amakori twe turashima okay ko amafoto ya boss namabuja wana jembo nabari baberewe bya so agafaranga niko kivugira gusa ni hatari ibintu amahera n'ingora raba nkaho ushitse nawe kundoto ikaba ari nka jewe nande je nawe oya turade ko byishigose iyo tabi muhani ni yabaka oya suba ngo nitabi hama mushaka gufungura utuki tubazaniye je ndibaza wontegurira agakeke k'ifiriti n'amafiriti itwa gusabira kuya n'akamarioneze gake kaba okay niburi nka 5 minutes nzobe mfunguye nta kibazo bose agaza na kibazo ayo marido muri bisusi nyuma twari hari mu gikoni yambara ijipo urumva turi mu gisagara pana si bisusu n'ingidi toho bisusu la yenda ukuri urakunze ingidi urumva boss mugabanya ubumara y'abakobwa mu bisusi uri ko rapino aya si ubumara ya boss urumva nyene none ugarutse kwicara urumva boss hacyo nakumana kubaza umwanya ni gwawe mbarira okay murakoze ku mijambo jirana ko nakubonye igihe uri kurakora interview je kweri kiragiye kweri nariyumvisemo kuhura n'icyamamare nkawe nufita iyo ndirimbo kweri iwawe bahomora yarashoboye basi kunyigisha mu tuntu dukeya mbo mu bisanzwe nanje naratangaye kubona ngeze hano tukahahurira ni ikintu cantangaje cyane gose uyu ni boss wo ngaha burya naho waje numvise nawe munduze mabuja mwenze nakwita nawe boss Muga uyu niwe boss jewe niwe boss inze burya Jesse ndi boss wawe ariko boss wone zikinyiceze ngaha nanje kubwira ko ndagukunda waruje kumbwira ko nkunda yego hama uyu twubakanye nawe bikagenda gute turahana uru nugo gundi muntu sugi wawe nawe boss nkunda kubaze ubu uri mu rugo gundi mugabo ntabwo bawiyumvamo cyambe ikintu kikibazo bawiyumvamo ariko urabona ko jewe ndi imbwa yo gusimba umutima ari mu mafaranga ngana nkuko ndakubaze wamwigeme ubu umuntu yo gukura hano ariko waka ururumba umuriro w'ikibiriraho akaguterera muri piscine burya iyo piscine yo washaka kuyikuramwo umuriro utarakuvako wose ngurangire boss aberushatse gushika kucishatse kuvuga shatse kuvuga iki rero boss tahura ko ikintu nshatse kuvuga tumvikana jewe ubuzima narimo bwari ubuzima bwa hatari
bwari ubuzima vraiment nkenye vya danje nariko ndaka nari nahiye ubukene bungeze ngaha buri mu kumena ubwonko hama uwo mugore arugiko na mpwemu yera araza aranzimya mbona kugira kabiri nk'aka mfise no munsi ico nagusaba ni kimwe haguruka no kuri no ntebe ntaza nagusanga ngaho gero ntegura ivyo nagusavye ivyo bindi vyo kuvuga wo gabanya okay ndakumva ariko umenye ko ubukene ari ingwara ikira ubukene ni ingwara ikira ariko umenye ko umuntu agira amachance mu buzima okay ariko umenye ko yanje kwanje taraya je nta kibazo na kimwe ariko umenye uyu n'umugore wundi umuntu washaka gukurikira jewe ndacyari inkumi jewe nta kibazo kubera none gasha twego tuzoca dutwagwa nabande ko wemeye gukurikira umugore nk'urya afise umugabo utwo tuntu uriko wivugisha ngo dukumi ariko wenda kwaza wamwigemera okay uracari inkumi none ko kiri inkumi uri sugi nta sugi zigira ariko gusa niyaba zihari numwe kwijana imwe kwijana kubw'ivyo rero bisigure yuko nubwo inka yoba yaravye ntiwoyirabura toka genda untegura ivyo nagusavye kuko nta bintu special numva ufise uragaragara bosi urumva nta vyishino nodugako ntegurire reka no gutegurira ariko gusa bandanye ntagata uzane fungure kuko ndumva n'amasagetse okay sawa kandi nakuzanire gusa usagira vuba genda utegura ibintu byo mu kiboss bandanye mvyibuha mvyimba amatama none bosi kumwana uzanire ibyo mu kibosi kirare ko harajya ibyo mu kibosi rero ndabiga none sawa reka nakuzanire gusa igihindura amateka umukobwa wa nyuma gusa umenye aha uri harabandi ntiwicare baza ngo ni wawe abo bandi bahari ure gukurikira jewe nta bintu byo special sawa nta kibazo reka baragoye urumva mbambwira ngo nakuzanire agakeke n'udufiriti nabyo nsubira mu ntara uzanye ibitari byo ucuduka sawa reka nakuzanire nta kibazo baraheza giye Makara. Salama. Salama wewe. Vipi sasa? Poa poa. Shida kwa makara mutama. Yangahe muzee? Ayigiyombe kandi narutse inkoni gombe izibiri. Ntariwe. Ruwahe none we ko nabanda kubona. Mama we, je ikuranye bagira ndo mukiriya wawe nama ndagukorera ngaha. Kirera ni ibi bingahe? Ibingahe? Ibi nini? Reka kwemena. Aya niyo makara ayisha inkono. Rero igihumbi cyanje urakindiye rero. Kwa kabisa. Umuntu aranzera ahura na benshi. Ubu ni wewe cyane we uri gikoni. Ni gikoni. Oya rindira hemba ndagusiga no gucafu. Ndamutse naco bitwaye. Mahoro. Uri mubi. Nkora mu nzu. Ahira. Shamwe waruzi. Kora ya job nyene niyo uri kuravanga. Burya iki nicyo kintu tusigaye wamba. Chahe wapi man. Yabaze mbite birasanzwe. Bebaze tikamveti. Okay mbe. Boss ni mama. Kumbura bizi. Barabaye umusare, igisire. Mbega ubahe na haruguru ni hepfo cyane. Bo jembi no. Reka ndagushikana imbere gato. Tugende kabisa. Poa kabisa. Najya nyine yaje ukase nkuku aha mwikorosi. yajya kuri rya korosi ucabongera gato gacongera kuri pota. We ndabona ko naje dusa n'ababaye. None je ndatangara byagenze gute kugira ngo dushobore kuba duhurira mu quartier imwe kandi tuva hamwe. Urabona rero ndakubwira Imana ikora ibikomeye mu gasite kabye. ndabona umutagatonyi yose wabona boss. Naje mbanye na hafi muri rya quartier nshasha. Yego. Ntiri wari nk'iki. Yongera ntayo uramenya. Ndazi ko mwe mukorose ryaje. So reka ndagushikane hano hama nanje mbandanye. Gusa warumbuye yuko hariho ngo akantu ushaka kumbwira. Yego nandi ndagufitiye ubutumwa. Kabwo ubutumwa ndakuremeshe si bwiza vraiment. Mabi.
nawe ateka abakozi habaye bateka muntu ninshi habaye nahuye na mama wawe avuye kuvoma mama wawe Kariniya yego nubizi yuko wowe twakuranye turabagenzi yego ndiko ndamanuka mvuye ku gatumba ndiko manuka no mu gisagara yego ambwira yuko amfitiye ubutumwa ashobora kundungikana ino mu gisagara nkakubwira rero je rero maze guhura nawe ivyo twari turayaga yambwiye ati burya urambwirira Nikone yuko jewe ino bimeze kuno Nikone kubera iki uri umusuma jewe Nikone kubera iki ndi umusuma yego nico kintu ushaka kumbwira narakwivye narivyo biwanyu habaye iki nakoze sukwiba biwacu rero mutaya murabona mama wawe ingene yambwiye vraiment je vyarandiye umutima cyane yambwiye yuko wewe hari iki ubu urana mu gatumbi wanyu ni vurugu gusa havugwa wewe mama wawe ubose okay ngo havugwa jewe ko nakoze iki wewe ntomorera wo icyo wakoze usiga uri cyamamare yari mu gatumba uvugwa nka fashionable ndibaza sinzi fashionable n'ibintu bigezweho bisigura 2020 wowe rero ngo ati wivye impene ahubwo jewe ndatanga ahubwo n'ubu nyene nayi kuraba nkakogereza igipolisi uti navuye mu gatumba ngize wivye impene urazi ntambara wasize mu gatumba nibwo butumwa washatse kumbwira reka rero ndakubwira mama wawe amaganya bayemo wewe ntayuzi mama wawe yambwiye ndagushikanira ubutumwa ahubwo no ngasinzi ningene tubonanye ahubwo n'Imana ikunyeretse byagenze gute mbe utembere muri iyi site yacu bo je nsanzwe ndayigenderamo kesho ko ibintu mbandiko mama jambo make je vraiment je do please icyamba baje nakajya gatongo mari musigaranye ngo fye kagatongo kagiye mama amarori nari nambaye kugira ngo nkurabe neza hamenye bako kuraba neza ngusigurire wumve yuko muri ko mwihenda mutwihendako gase kabuye we ntitwakoranye barakuranye ntitwasangiye akabisi n'agahiye ntitwajana kwiba ibijumbu kwiba ingazi n'ivyema iyo mpene ntayo twibanye nubwo twibanye ivyo bintu ego birumvikana iyo mpene ntayo twibanye nkuko uvyiyumvira nkuko wavyiyumviye mugabe cyo kubwira cyo iyo mpene ntayo nivye kandi no kuko umusorogera biboneke ko ari ka kantu namwe bwe ku gatumba mufise kagwagwanko katarabaheramwo namwe inyuma rero y'iyo mpene sinovuga ngo je nayitwara uriko rantegera gusa aho yari zirikiye narahaciye atacu uravuga geza ngaho ndakubukuri kose maze guca aho yari zirikiye iyo mpene egome agatima karakubise numva ko wayivye wa muhungu urimo amakenga nta mpene jewe nivye inyuma yo gukubita ngwanirwamwe n'imitima ingahe ibiri yakubwira ngo iki umutima mukagwana ubwirane Nikone rabumanuse n'amaguru hamwe iyo mpene wicisha ku isoko ushobora kuronkamo gatike uwundi mutima ukagwana ubwirane no iyo mpene yireke bandanya reka izo mpene y'abandi ngaho rero inyuma yo kugwana imitima yaragwanira ariko haje gutsinda umutima wo kwitwara kuri kuntanga kunyishurira ivyo ntakubwira rero muri iyo mitima ibiri sinumviye umutima umbwira ngo twari iyo mpene ahubwo numviye umutima umbwira nti iyo mpene yireke koko uko uwo mutima wansindiye niko nanje nacinze hama ndamanuka bandanya urugendo rwanje kubona ina rutangoye n'amaguru shika amahoro impene ya Mathias ndayisiga ngaho ndigira inyuma rero yo kwigira kumbure hariho umuntu yaciye ashisa ivyo nakwiyumviye sinzi nawe ataraza ngira arayitwara nimba bitoba ari gwagwanko basanzwe batwanga ku gatumba ivyo ndabizi ugasanga Mathias impene ubwiwe yarayigurishije agatashaka yuko ayagiriza mama kugira ngo bamusubize bamwamize muri zangora birashika ivyo bibaho genda umbwirire mama wanje umubwira uti muvyeyi rema ntiwavyaye umwana w'igisuma ati kandi ko iyo mpene bamaze kuyikwagiriza n'agatongo bamaze kugafata mpiri bakavuga yuko batashobora kuzoka gusubiza je ntabonese canke iyo mpene ntayirisha ntiyemeye iyo mpene kuzoyiriha hamicaye ikikuveko ibintu vyose induru zose ziri ku gatumba zihere we nubona ugwanko bakwanse yuko baguhezagiye
barampezagiye ubu mbayeho neza njya neza meze fresh mu mufuko ngira mu modoka nuko nari muri siporo narusha no kugenda n'imodoka ahubwo urarabunyibukiye nikone pe murabona uri umwana wo gatumba kukwibuka ivyo birasanzwe gusa twara nimero yanje ucumbwira igihe wodugira kumpera ubwo butumwa mama hama je nditaye kuzo ndakurihira itike are na ruturo ngabo mbone yuko umuvyeyi wanje bamubwiye ubwo butumwa yaremye bamuvuye ko ku gatumba reka rero ndakwereka atambihangayika kirimo je kubimbiye ko tubonanye je ncange ndabwire boss wanje ndamupange yuko ejo hari ikibazo mama yagize kugira wowe tuduga umva kuko je sindiko nduga muri no misi bivaye n'ibintu byinshi nkirimwo bisa ama concert nfise ibiteramo bitandukanye ayo musare no yes ubustare ico umuntu arabikorera iki gihe je sina wivuna pesa nta kibazo cy'amafaranga kigihari n'ivyo kuvyumva ni hamwe iyo umuntu yavuye hatamuva inyuma Sifa. I say Sifa. Aba bayaya ndakiye warakugara bafise. Sifa. Kare boys. Wenda kubati. Gute mpamagara kabiri n'ijya gatatu nkarenza kutarita. No boss nari mu kazi mu cyumba arumva niyo mpamvu nyene bitari binyoroheye kuza yarutse sana. Ivyo bintu ntuze ubisubire. Monday to Sunday. Ubisubire ivyo bintu. Ibuyambika ubuntu. Aya erega boss wawe. Erega turi mu gisagara boss he? Toka. Turi mu gisagara. Kandi uri none ka uramusonda babaye. Ntabwo ndari umwana. Ubu ndakuriye no ndaguhohora. Kujya bana nibisanzwe azika ivyo bivumye mu gisagara. Ukiri ruguru nta diri wava. Kimya yo mwijo. Idiri wapi boss wapi dori? Aha ni gisagara cyakugize uko usigaye babaye nka supermarket y'umuzigo. Boss ni bisanzwe urumva yene ta. Rera amazi akanya fast agira nako. Yarukana amazi. Bazokwereka yo bakubura. Nayazanye boss. Fayo hinguruka nirabire television. Boss yakira kwanza amazi. Ndakubwiye mayo wigwinyuma nirabire television. Hama wenda kubaza jewe boss wawe gute unzanira amazi agera ngaha utuzu sindi hare boss urumva abantu abazungu batwere utuntu dukiya kwanza kugira batumwere rino gacu dusubiye ako nagasuzuguro uko no kugayana bibone ko ari ibindi bintu wihutira oya boss ntuzosubiye ego sinzosubiye toka hejuru yawe ama ndakubwira mva hejuru kicara ninda gwa itegeko igirwa hajya icara boss simagari umviriza nta bintu nimba keneye kungira igirwa hajya pare toka kandi turashwana bakobwa igirwa hajya erega boss byari bangashaka kwibira tekereza umvirize boss maze banga ni ry'ubusutwa oya si ry'ubusutwa boss oya none boss haje mu imesi mbone ngaje banga rubumarake gusa nakabangashaka kwibira intoki wangejeje Murakizo ntoki zirirwa mu masafuriya. Toka. Namabuja soft sinzara zimeze nk'izizi wani kwa made ko nigwa mu gikonje. Nakubwiye nkurakizo intoki zumye. Kandi burya je ndashwana ngira nturabe. Umva nakwibira ibanga boss. Gushobora gukira gato ko warumeze nakubwira gatowe. Urumva boss. Urabona ko mabuja afise umugabo kandi ari muri Canada. Rero kurakizo intoki ngaho hantu. Yarose toha. Boss barabwire kwanza ibinzanye hama ndazikurako. Vuga sa. None ukuboko ibi bino bintu nda. Boss ni biki? Ibi bintu ni biki? Cyakubwira ndakwibira ibanga. Hama urazi ko mabuja afise umugabo ari hanze. Kandi wako amafoto yose yavyekanye ko bagize mariage. None ga boss, jewe ndi nkumi ndi ngaha. Urako ndumukobwa mwiza ntaco mbutse kuki utemberana n'umugore yubatse afise urugo rwiwiwe ukeneye ugira ingorane natwe inkumi turi ngaha wewe inkumi n'igiki womarira okay ndakwiruka inyuma nihehe unyerekeza si mu manga wewe boss ubu ndakugomora inda ndabe ko nakufunga imyaka 30 nakurikiye gomagume sponsor narakubonye ubona urukundo rw'abadolescent tekereza boss urazi ko nakubwiye ko ndagufana nakubwiye kandi naragukunze kuva aho nakuboneye muri interview hari ruguri wacu warankunze naragukunze Sifa
Sifa niwe ndi guhamagara uri mu biyi. Ibyo nyene ndiko ndaraba nivyo urimo. Urashaka kumbwira ijambo nk'iki? Jewe sigaye nkora amashini aho gakoma yandi. Sigaye nambara ibitukura nawe ukambara ibitukura. Kuva ryari tujanishaje nawe. Kuko uzi umugabo wanje akunda irangi rya rouge nawe ucukubita ku irangi rya rouge. Sa umuyaya na inabuja ryari bajanisha. Ivyo wabisomye ni garama yiwanje. Ni garama yiwanje. Ntegezo kwambara impuzu zose niyumvira kuko ava mara yiwanje. Kundabuko. Fisi impamvu ndakora uko. Impamvu nyabahe? Ahura janga wagakecuru ngano kukagenda guhenda umusore w'imyaka 200. Ukirwa uramuriza mu gitanda. Uramukunda. Kwanza mbarira mwari mu bikinga aho na Nikon. Ibyo uratuko tuvugana wiyumvira. Nibijya nyene wiceka. Amategeko yose uri kutangira muri iyi nzu ni yawe. Mbe wibaza ko izi nzu bazivukanye barazubatse. Ndakubwiye rero. Ntushobore kundugako kubera aho akambwe je ndi umukozi wawe. Sinyira umukozi wawe na gato. Guhera no munsi ndi umusheri wa Nikon. Sinyira umweya wawe. What? Uri umusheri wa Nikon? Wewe. Uri umusheri wande? Wa Nikon. Uranzi jewe. Umvirize ndakubwira ikintu kimwe. Je sinubase izina ry'aba yaya nundi munsi. Bapombafu. Kene kasa. Batoka. Ruguru. Ari kumenye. Ejo cyambaye ejo uzicuza. Icatumiza ngaha. Ushira ku mutwe uheburiza amana. Sisha kumara iwawe. Weza tarifitaniye. Nako hevye. Ndakubwira ati nushira kumara iwawe. N'amafaranga yiwanje reka nakubwira wawe. Utamara iwanje. Aya maza tarafitana. Murasikiye. Nabira mu buhana amezi 6 ufitiye. Hanze. Zohabwa n'abashinga ntahe. Ari kumenye. Iyi nzu urayizi garama wewe. Utampaye. Urazi iyo byaje biva. Amezi 6 ufitiye. Ibintu byose baje kumugaragaro na boss ni yaza zobimenya kandi niyo wigwa urakora ubumaraya n'uyu. We, just ndi nara wa musheni. Ndakora muteko. Jenda kora ubumaraya jewe. Hewe. Ndawa neza bye. Mvira mu rugo. Ibyo ni kuraba. Nakubwiye. Labisha amaso hamuteragiza. Aba bakobwa wazanye gaho. Don't touch me nawe numvuruge. Mvira mu rugo ni ngoga. Mvira mu nzu. Kiya umviritse. We. Ndakura. Nakubwiye ati. Ushobora je kunduka. Umviritse ndakubwire bien. Nakubwiye ati Nikon. Waje muri inzu reka gutangwa mu minzu yawe. Nakubwiye waje muri inzu. Uyaya jewe sigaye nkoresha mu nzu. Inda wawe. Jewe mugisha Sifa. Eji cyatumye ndakuraza inzara. Ni kubera ishafu ndagufitiye. Utemeye kurekura Nikon abo umushiri wanje. Nikon wewe umumari muri inzu wewe. Ndaguhaye garanti y'amezi 3. Bose akamara kuza akamusanga ibintu byose bizoje kumugaragara. Ndagiye. Genda ejo cyambaye ejo uzicuza. Icatumiza ngaha nicyatumye winjira mu buzima bw'urugo rw'umuntu. Uyu n'umugore w'umuntu. Wewe ndagiye uzondondera wewe nyine. Tuzohora Instagram ivy'wanyu byose ngiye kubigaragaza. Kandi wowe ufana ni byiza bandanye ufana mugabo ibintu by'ingondo garanya. Sishaka gufana. Ngomba kunyitira muri. Nakubwiye ko ndagufana. Ona mvira mu nzu. Out. Ndagiye. Hanze. Ariko nawe Nikon wowe uzicuza. Ndagiye tuzicuza. Out. Ndagiye kubera Nikon. Sishaka kugumira ngaha. Hariya. Mushobora. Mwe. Aro. Jenda shwana ndabagomo. Ibi bintu ni biki kamana ya? Muri mno. Why for friend? Ntunzu ngarukire ngiye kwaza atari umwamikaye. Narabona umwagiye kwamikana. Sishobora kukwemerera. Nikon ndagiye. Jeno randarira ndumwana. Hanze. Ndarira ndumwana nakuuliza sasa. Nikon ndagiye. Ndagukunda. Ntushobora kunyirukana wewe. Ndagiye. Ariko kwirukana ari mu jodi wanjye ndakwirukana. Uzicuza. Jewe Sifa ndagiye. Sifa. Ejo cyambere rya. Negera ndi boss wawe nyumviriza. Kuri umwanya ndi boss wawe. Subisa kwasha mu cyumba bandanya. Sishobora. Out. Ndagiye. Ibi bintu ni biki muri no rugo biriko bitera. Why?
bisigura yo katavyize usigaye ndi don't touch me bibere usiguri urafise ibyo sigurira mu uyu mwanya mva imbere sha je nashwana kandi ubanda ushwana nande naje umuntu mubi mu rugo rwanje bibere genda nujya mu yaya haya unsigurira iki urafise ibyo sigurira mva imbere Ntugomba gutekana ndagusigurira. Ninde? Tekana. Urafise ibyo ntekanisha ngaho. Ndabizi washavuye. Ndashakanye kuko ndagukunda. Yache ya. Bizu ibintu bihere. Bizu yiki. Ba nk'umustar. Ujya mwari muri kumwe umugore w'umustar ifate nk'umustar. Ujya kumfana ni ibintu bisanzwe. Ni nkuko n'umwana navyaye uvuga ati papa uririmba neza ndagukwirikirana. Urafise ibyo nsigurira wewe. Bitekana. Kambisa. Bitahure kuva mu kanya. Ntahuriki. Ndamana yache. Ubu rero wabyimbije igikiriza kiravyimba kuboke amatatu ku maboko asigara amatatu ngo Zarina. Zarina we warakoze kandi abugejeje nibye. Twende mu gitanda. Ese biherera mu gitanda twende. Wambonye imisi yose yo nkore amakosa ngo tuje mu cyumba. None inkoni yo kuguturisa ubona yo biya imitekano. Wamaze kurakara uko. Aho ntakari cy'umurebe. Babe. Ya. Ça va. Ko tambwiye ko mbere usa nabwo agapira hepfo. Sinabwiye ko bere. Uraza agapira iyo bakampereye. Baguhaye. Kabakampereye hano muri talent show. Bagiye kwerekana impano. Hamwe bambwiye batangura kujya gusaba. Nene ibintu by'imfasha mbwira. Muri hidden talent. Hidden talent. Nikeza. Yaka gapira bujya gukambara ubukaze. Bararavye uravuga bati uwo mwana ku mpano yerekanye. Twara agapira urakakwiriye. Uranaberewe wambaye impuzu nziza. Bagushone neza. Gusa ibitenge sindabikora ntuzusubire kubishoneshereza. Sawa sindasubira. Nzikunda gukunda none. Nashaka filime ya Rambo towa. Kumafa kwashitse. Usigaye uri Rambo nawe. Fajya. Shaka Rambo 4. Nwarenze kwe. Kya mugabo mu kugwana ntuzi ko ari so. Ararenze. Be have ni tabe telefone. Mukabarandonde. Abani babahabara nama ndakubwira wowe. No, ndonde yapere video n'umugabo have ndamwitabe. Nihoze, ari je sindi umugabo ne turi kumwe muri kano kanya. Tabe hose. Hello. Hello. Hi too. Wow. Iyo sarusha No ya, ni imwe nyene ya kera narisanga. Wambwiye ko yasara bahereje bayizanye. Ariko be barahejeje. Okay, turabe nyereka haguru ko nyereke neza. Sawa reka ndakwereka. Okay. Yere werekera. Yego. Katurabe sabe ya kabiri twakoze. Ngiye ngaha be. Zungurutsa. Wow. Shani design nziza. Wow. Ya abana nacaguye neza. Twasiri. Vraiment ni bon, ndabona babikoze neza. Okay. Na ya marido ngariya. Oya ni sawa hewe ndakwemeye. Cyane. Icara tuvugane. Sawa nkakarebe. Wow. Waberewe usa neza. Koze bebe. Okay. So, nari dosi minota 10 ya pause, nibaza ko dushaka kuvugana après y'akazi. Thank you so much. Sawa bebe, ndane nakubwiye ko nemaze imisi ngwaye. Yene ngwaye gripe n'umutwe nyene mugabo ndashima Imana narakize. Reka turavugana après pause. Sawa bye. Bisous. Aya mafaranga urusurufu naje kurondera hano. Urufunya bari. Datembeye numva indugumbi ndenze. Umviriza wenda kubwira. Ibintu je byandambiye. Narambiwe. Amakoro video n'abagabo bawe ugabanye. Je nimba nkunda atari uko ndacika ibintu byo kukugira inyuma ku makoro video nk'ikimuga ivyo no
umvirize je sindi muri sport iyo nkora sport ndahazi igihe cyose umugabo wa telefone call video sport ibitanguye yo kukugira inyuma nkwepa aya mafaranga yawe je ndayaheba burundu none wewe twakundanye uzi yuko ntumbatse sinakubwiye ko ntumbatse ivyo ndabizi rero none je ntitwubakanye umugabo muhebe wa mugabo cyangwa umubwiza ukuri ibiki ndamubwiza ukuri kandi ari urugo rwiwe ntitamo uwo mugabo rero muhebe je tugumana kabuki twabwina kugera kujya twara atari uko je nawe dusubira no kwegera musubire kumbwira ngo nikone ngo nyegera mufata musishaka kandi we ndakubwira ndakukunda ivyo nivyo wawe kandi urachokozanya we sinshaka nase yeah baby yes baby mimi nakuona kweli mtoto wa superstar nikona yani kwisi mbanye utera utagata uba mwiza kuruta ariko rakundisha po no munzu vraiment no kuri kwimana bega benyene kwagore tukibungenze gusa ndabona umubebe vraiment Imana yaduhaye vuba ikibondo turakibona cyane amuzanye pe be ahino mbanye ni yameza ngaye indwi icenda ageze kuvuka na urantangaza igati ndabimenyereye nyibusara bashaka kwibagira igihe watereye inda amezi 8 amezi reka kubesha n'amezi 8 boje ntabwo ntera inda z'ababono ngo havuka umuntu mayibo batatazomaririsi ubu no muririmbye mukuru international niki ukwego ewa gusa hari cyumviro ngize imisafisi ngize imisi myinshi cyane ndacyumvira kandi kenshi kaba byarangoye aho nashobora guhera ngo ndakikubwire ariko byantwaye umwanya muremure mugiye no munsi ndumva aho bingeze aha cyane cyumvira nyabaye barira shemba iki kibondo tugiye kwibaruka yego kandi iki kibondo je ndemeza ko ari Rwanda ivyo nawe uravyemeza twese turavyemeza none ko kigiye kuvukira mu rugo rw'undi mugabo ivyo byo bisiguriye we nta kantu wumva nta kintu wumva vraiment cyo gukora ngize imisi niyumvira reka tugende ku mufumo iki kintu ngoma ndakikubwire kandi ugitahure ugihe n'agaciro ngomba tuje ku mufumo ujya mugabo ari mu za Canada dufungire tugarire agumeyo na passport ya ngombwa ayite yego kabisa na je nitukimukenenga mu Burundi umbe wacu avuka avuga ati wow inzu ya papa isanzura avuga ati vuke ku bavyeyi atamatata atakimye bibaye ngombwa tunose umufumo umumesha ujya mugabo wawe wa mbere burya uyu uriya amwitire bibaye ngo kika boje nkaca mariye yatara amasiporo y'amantera y'amakoro video gusa munda akunda kujya kwiyimba Félicitations. Félicitations. Applaudissez. Amashi murayakwiriye kandi menshi cyane nk'abantu b'abagabo n'abagore. Ndabona mwigeme wa mabukwe warashoboye kuntera iteka ritegwa abagabo. Byukuri urafata uwundi mugabo nako si umugabo iyombwa. Urafata inyana umwana w'umwana ushira mu nzu akubera umugabo ngo jewe ndi kure. Ngo inkoni ya kure ntiyica inzoka. Waruzi yuko ayo makuru atashikira? Waruzi yuko ayo makuru yondi atashikira? Hano mu rugo hari kamera ahantu hose kandi ziri connected na telefone yiwanje. Uretse izo kamera hariho na kamera muntu yari ahari hano. Kubw'ivyo ikintu cyose cabaye muri runo rugo ndakizi. Everything you did in my house, I know it. So, ndumva ata byinshi novuga because mwoba muri ko musana bariko bandusha mu mutwe kandi ndanarushe. Urugendo ni rurerure. Gusa ikintu nashaka kuvuga murarinda
ariko kandi akabigira kabizi kajya imboga karitse. Ivyo mwakoze vyose mwari mubizi, nta kuregreta kuvyoba vyose. Dogo mu gitanda ciwanje umugabo nkimenye ivyo uri kurankorera n'impeta naciye nambura, nta kamaro ko kugira impeta y'umugore w'umusambanyi kazi. Do you understand? Nawe ndabona yanje warataye nayifise. Ikibabaje ni kimwe, ikibabaje ni kurara amajoro ndiko ndabaga ingurube muri Canada. Ndaza etazini hehe guca ibiti nkora ubuzi buruhishije kugira wewe ndonke $400 ndakurungikira par mois ube. Sometimes nkarungika amafaranga nanje nkaniyima, kumbe uri mu kirori ndiko ndariha ikirori cawe urimo. Kweli wewe mbabarira uzana umugabo mu nzu yiwanje, wowe uzi amamiliyoni nagukoye you wowe uzi amamiliyoni nagukoye jewe ndakugoro. Do you know me? Ndara majoro ndakurarira wewe kugira ngo ube umva. Icara iyo nda ntayifero ngora. Icara iyo nda ntayifero. Sinda kuchira umwana. Naraguteye ndaje. Wamaraye akazi y'umugore. Uriko urafitinagira. Mu matwi yiwanje no kujya mu bisi nakurumanga. Ndavye ivyo wankoreye mfise muri telefone n'amasegonda 2 ntubugihema wewe. Barakwishe. Pumbafu. Dog, nsanze abantu barinda kwisi bakiriho. Dog, mu rugo bw'iwanje urahashinga ikirindiro kweli? N'umugore w'iwanje nakoye amafaranga y'iwanje uramwigarurira cika wiwawe. Zarina, urakwije neza mu mutwe? Mbewe urinde? Ndi umuririmbyi nitwa Nikon Dufari. Uri umuririmbyi? Reka gutukisha abaririmbyi. Kwanza sinshaka kukumenya uri we, kuko exactement ivyanyu byose ndabizi ndabifise. Guhera mu ntango security yari ihari, burya ntibabeshe. Abavuze yuko ahinya bitari zamususwe zivyinira ku meza ntibabeshe. Mu rugo rw'iwanje now wowe urinde mu rugo rwanje ngo genda umugenzi. Baby, please, niweche umuntu. Ndagusabye niweche umuntu, Sheri. Please. Ndagusabye, Sheri. Ai! Kufa pumbafu. Kufa. Allah! Imbecile! Karibu. Karibu. Namahoro. Mugenzwa n'ameza. Ego, reka ndakurabira agatebo wicara. Mugenzwa n'ameza none. Ego. N'uburicara ngaho. Ego. Amisi myinshi. Muno musi ndagende na mukamutwara. Ego. Namahoro none. Ego cengenzwa n'ameza. Nzanye ubutumwa
tw'abatware bantumye bantumye ku muhungu wawe yarivye impene agiye kwiba impene aca aramanuka i Bujumbura agiye kumanuka i Bujumbura ivyo mwatanze ko ingwati itongo mwatanze ko ingwati na nubu ntimuragira nte ntimuraza kurigombora abashinga ntaye batumye yuko bagomba bagurisha iryo tongo be umuhungu wawe ataboneje n'amande ashobora kujako nukuri yego uko niko bagutuma uko niko biri iriza rero mukamutwara urabona je ko tubanye imyaka myinshi ngaha nta munsi umuntu yari bwanyagiriza ubusuma bw'imene umuhungu wanje meruka gutuma intumwa i Bujumbura uramubona ujya muhungu wa Simoni uramubona Simoni wajya ugatuma nwemeruka gutuma yambwiye ati nukuri umuhungu wanje yarandahiye ko atigeze atwara iyo mpene ariko kubera afise umubano mubi n'ababanyi banyagiriza umuhungu wanje ko ari we yivye impene atigeze ayiye aho kuntwara agatongo kiwanje ariko ngenderera mwabana nukuri ndagusabye mukamutware twitoreye tubizeye ugenda ubashikira ubabwire nibandindire umuhungu wanje yaremeye kuyigura kuko turazi ko batwanga burya ubanye n'ababanyi bakwanga ico batwaye bose baca baguma bakwagiriza kubera atamugabo mfise urazi urugo rutagira umugabo imyaka yose baguma barukengera naho bajya basi wabona abana banje babiharanira kubera nibo bafise uruhara runini kubera amatongo yanje bahejeje no kugurisha kubera ndumufakazi nibashake baje ariko tuzobisiga ngaha kandi inzigo y'umufutu nitoborisi ndubashikire babwire ubutumwa ko ari ubu nibambangire mu ndwi zibiri umuhungu wanje bucaza azoyabarira imyaka yose sinzokwama ndi umukene naje Imana yarameza agiye umuhungu wanje Bujumbura Imana ntiyovyemeye genda ubashikirira ubambwirira kandi uragize neza Imana ikumezagirire nawe unzaniye ubutumwa usigaye niyorosha ego mugenda amahoro ariko ubansabira imbabazi umukene akagaye kari muguye burya umuhungu wanje yaragiye Bujumbura ndazi ko yagiye gukora kandi ndazi ko akagasuzuguro ko ngaha kazotinda gahera ariteka natewe
Imana yacu rugira byose yaraneye iteka ima umuhungu ima abakobwa ndazi umwana wanje ahantu ari azosubiza icyubahiro cyane reka nigire kuraba umuhungu wanje yiriwe inzara ewe mwana inosa wanje ewe mukama kuva mu gatondo atararonka n'utwashira mu nda ewe mukama umugabo wanje yaragiye none ziganye ifise amaganya gikoni agombazi urumva mwana gikoni yagiye kurondera ubuzima bujumbura uca tuzanira natwebwe arega ntituzoguma muri ubu bukene mwana urashonje kweri kuva mu gatondo ewe mukama mu rugo rutagira umugabo bama barukengera ubu baranywa itongo rindi kandi bararitwaye kweri urugo rutagira umugabo nakitarukengera niyo yayo ewe mana urankura muri aka gasuzuguro